Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Turi kw'igenekerezo rya 17 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko amasasu menshi cyane arimo kumvikana mu mujyi wa Uvira. Harimo kumvikana amasasu menshi. Ese ninde urimo kurasana n'undi? Ibingibi turabigaruka ko muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko Perezida Tshisekedi ndetse n'igisirikare cya FARDC noneho ibintu babisubije irudubi. Aho gusenya FDLR, ubutegetsi bwa Kongo n'igisirikare cya FARDC barimo gutanga intwaro nyinshi cyane muri FDLR. Muri iyi minsi itatu irangiye, igisirikare cya Kongo cyatanze amatoni n'amatoni y'intwaro zaguye mu minwe y'inyeshyamba za FDLR. Imigambi yabo ngo ni uguhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibi nabyo turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko indege z'intambara za Kongo ndetse n'indege z'Ababirigi zikomeje kugwa mu gihugu cy'u Burundi. Ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, indege zitwaye ibikoresho bya gisirikare zikomeje kuhagwa. Ni ibikoresho birimo kugera mu gisirikare cy'u Burundi, ibindi nabyo birimo kugera mu nyeshyamba za FDLR zamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ibi nabyo turabigaruka ko muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko imirwano ikomeye ikomeje kubera mu Minembwe, ni muri teritwari ya Fizi. Nyuma y'aho ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 16 abarwanyi ba M23 bahanuye drone 3 za FARDC. Uyu munsi ku igenekerezo rya 17 abarwanyi ba M23 barashe kajugujugu ya FARDC mu Minembwe. Ndasubiramwo, uyu munsi ku igenekerezo rya 17 ukwezi kwa kabiri abarwanyi ba M23 ndetse na Twirwaneho barashe kajugujugu ya FARDC. Ni muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Epfo. Iby'iyi mirwano ikomeye cyane irimo kubera muri Fizi nabyo turabigaruka ko idonido muri aya makuru. Aya makuru yose ndetse n'ayandi menshi cyane niyo ngiye kubageza ko. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Sangwa kaze muri aya makuru yacu idonido. Muri kano kanya rero munyemerere aya makuru yacu tuyahere mu burasirazuba bwa Kongo. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 18 nibwo byitezwe ko imirwano igomba guhagarara muri Kongo. Byitezwe ko impande zose zirimo kurwana zigomba kubahiriza agahenge k'imirwano. Ni agahenge kagomba guhagarika intambara muri Kongo, maze ibiganiro ndetse n'utwigoro twa politike tugakurikizwa hagamijwe gukemura ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Abarwanyi ba M23 bemeye rwose gukurikiza kano gahenge. Umuyobozi wungirije wa MONUSCO, ariko kuri iyi nshuro akaba ari umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO, yageze hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Madame Viviane Van Dopere yaganiriye n'abarongoye M23 ndetse bumvikana ku gahenge k'imirwano kagomba kubahirizwa mu burasirazuba bwa Kongo. Tshisekedi n'ubutegetsi bwa Kinshasa nabo bemeye kubahiriza agahenge k'imirwano. Impande zombi zirimo kurwana muri Kongo ku munsi w'ejo zigomba kurambika intwaro zabo hasi.
ku igenekerezo rya 18 bemeranijwe yuko imirwano igomba guhagarara ndetse hashyizweho urwego rukomeye rugomba kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge k'imirwano. Nyamara ibimenyetso byose birerekana yuko intambara ari bwo igiye gutangira mu burasirazuba bwa Kongo. Dore nk'ubu ngubu muri kano kanya turimo kuvugana, ndabamenyesha ko imirwano irimo kubica bigacika mu Minembwe. Muri teritwari ya Fizi ibintu birakomeye. Abarwanyi ba M23 barigamba ko barashe kajugujugu ya FARDC. Ni mu mirwano ikomeye cyane irimo kubera mu misozi miremire ya teritwari ya Fizi. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 16 imirwano ikomeye cyane yabereye mu Minembwe yasize abarwanyi ba M23 ndetse na Twirwaneho barashe drone 3 za FARDC. Kuri iyi nshuro rero kajugujugu ya FARDC yarashwe. Imirwano irimo kubica bigacika mu Minembwe ndetse biribonekeza ko ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 18 imirwano itazahagarara rwose. Imirwano irakomeje kandi irimo kuba mibi cyane. Abibwira yuko intambara yaba igiye kurangira muri Kongo ndabakurira inzira ku murima. Ibimenyetso byose birerekana ko intambara ya nyayo ari bwo igiye gutangira mu burasirazuba bwa Kongo. Muri iyi mirwano ikomeye cyane irimo kubera mu Minembwe, indege za Kongo zirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu mihana y'abanyagihugu. Igisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi bafatikanije n'abamayimayi barimo gutwika inzu z'abaturage. Hari za video zerekana imihana y'abaturage irimo gushya. Abagore ndetse n'abakobwa barimo gufatwa ku ngufu mu Minembwe. Ibi byose birimo gukorwa na FARDC, Abarundi ndetse n'abamayimayi. Birimo gushikira abanyamurenge hariya muri Fizi na Kamaramaza. Ni ibyago bikomeye cyane. Abarwanyi ba Twirwaneho ndetse na M23 barimo gukora ibishoboka byose ngo basubize inyuma bino bitero by'abasirikare b'u Burundi na FARDC. Imirwano rero irimo kubica bigacika. Indege za Kongo zirimo kuraswa. Abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba Kongo nabo barimo kugwa ku rubuga rw'intambara. Ibintu ntabwo byoroshye. Igisirikare cya Kongo cyatangije iyi mirwano kivuga ko byanga bikunda kigomba kwisubiza agace ka Puwezero ndetse no gufata centre ya Minembwe. Gusa biracyagoranye cyane. Intare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi ba Twirwaneho baracyagenzura ibice by'ingenzi muri Minembwe. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu karere k'ibiyaga binini, mu gihe u Rwanda na Kongo basinye amasezerano agamije kugarukana umutekano ndetse n'umwuka mwiza hagati y'u Rwanda na Kongo, ubu noneho Tshisekedi yamaze kubizambya. Ibintu byasubiye irudubi. Aho kugira ngo Tshisekedi asenye FDLR nk'uko yabyemeye mu masezerano ya Washington, kuri iyi nshuro ahubwo Tshisekedi yerekanye rwose ko yamaze kunywana na FDLR. Hari intwaro nyinshi cyane zirimo gutangwa muri FDLR. Muri iyi minsi 5 ishize batanze amatoni n'amatoni y'intwaro za gisirikare zageze mu nyeshyamba za FDLR. Igisirikare cya Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa Tshisekedi barimo gutanga intwaro nyinshi muri FDLR. Imigambi yabo ngo ni uguhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru yizewe twamaze kumenya aremeza ko Tshisekedi ndetse n'umugaba w'igisirikare barimo gukora ibishoboka byose ngo bongerere ubushobozi inyeshyamba za FDLR maze ngo bazahungabanye umutekano w'u Rwanda. Nyuma y'aho ubutegetsi bwa Kongo businye amasezerano ya Washington bwari bwemeye gusenya FDLR, ndetse u Rwanda narwo rwari rwemeye kuvanaho ingamba z'ubwirinzi.
ariko muri iyi minsi biribonekeza ko ubutegetsi bwa Kongo bwamaze gutera umugongo iby'amasezerano ya Washington aho gusenya FDLR, ahubwo Tshisekedi arimo gutanga imbunda muri FDLR, ndetse FDLR zirimo guhabwa imyimenyerezo ikomeye. Hari amakuru yizewe yemeza ko Uburundi na Kongo barimo gufasha FDLR, ndetse FDLR zimwe zamaze kugera mu Burundi. Imigambi yabo ngo ni uguhungabanya umutekano w'u Rwanda. Hari amakuru dufite avuga yuko ubutegetsi bwa Kongo n'ubutegetsi bw'u Burundi ngo bashaka gushyira imbere inyeshyamba za FDLR maze ngo bagatera igihugu cy'u Rwanda. Ibingibi kandi bitangazwa na bamwe mu bahoze muri FDLR babashije gutoroka izi FDLR maze bagataha mu gihugu cy'u Rwanda. Muri iyi minsi rero ibintu birimo kuba bibi cyane, aho kugira ngo umutekano ugaruke mu burasirazuba bwa Kongo ndetse icyuka cy'intambara hagati y'u Rwanda na Kongo kigabanuke, biribonekeza ko ibintu birimo kuzamba. Tshisekedi arimo kubizambya. Tshisekedi arimo gufasha FDLR, kandi Tshisekedi imigambi yiwe ngo ni ugutera igihugu cy'u Rwanda, ndetse Tshisekedi yagiye atangaza kenshi ko azafasha umuntu wese ushaka kuvanaho ubuyobozi bw'u Rwanda. Mu gihe rero ubutegetsi bwa Kongo burimo gufasha FDLR, ndetse FDLR zikaba zirimo kuronka intwaro nyinshi, u Rwanda narwo rukomeje gushyiraho ingamba z'ubwirinzi, ndetse u Rwanda rwatangaje ko ingamba zarwo z'ubwirinzi zizagumaho kugeza igihe Kongo izasenya FDLR, ndetse u Rwanda rukabona yuko FDLR itakibangamiye umutekano w'u Rwanda. Kuba rero Kongo irimo gufasha FDLR kandi ubutegetsi bwa Kongo n'ubutegetsi bw'u Burundi bakaba bafite imigambi yo gutera u Rwanda, u Rwanda narwo rukomeje gukaza ingamba z'ubwirinzi. Ntabwo u Rwanda ruzavanaho ingamba z'ubwirinzi mu gihe umutekano warwo ukigeramiwe, kandi bigaragara yuko Kongo n'u Burundi barimo gufasha FDLR bagamije guhungabanya umutekano w'Abanyarwanda. Ibintu ntabwo byoroshye rero. Icyuka cyo kurebana y'ingwe kirimo kwiyongera mu karere. Icyuka cy'intambara kirimo gututumba. Tshisekedi arimo gutera umugongo amasezerano ya Washington, ahubwo akagaragaza yuko arimo gufasha inkoramabi z'interahamwe za FDLR. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa, ni indege z'intambara za Kongo zirimo kugwa ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Kuva ku igenekerezo rya 14, indege za Kongo zirimo kugwa ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Hari indege zitwaye ibikoresho bya gisirikare zirimo kugwa ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye. Amakuru kandi aremeza yuko indege z'Ababiligi nazo zirimo kugwa ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Ibikoresho byinshi cyane bya gisirikare birimo kugera mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru dufite nuko ibi bikoresho birimo kugwa mu minwe y'inyeshyamba za FDLR ziri mu ishyamba ry'ikibira. Kugeza ubu ngubu amakuru avuga yuko FDLR zirenga 5,000 zamaze kugera mu ishyamba ry'ikibira, zirimo gutozwa n'igisirikare cy'u Burundi, ndetse imbonerakure nazo zamaze kuronka ibirwanisho. Amakuru yizewe akavuga yuko imbonerakure, FDLR ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bafatikanije na FARDC ngo barimo kwitegura gutangiza ibitero bikomeye bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Biribonekeza ko igihugu cy'Ububiligi nacyo kirimo gufasha Kongo n'u Burundi, ndetse Ababiligi barimo kwijandika muri politike mbi ya Kongo n'u Burundi. Ababiligi kandi ni mu gihe nibo babyeyi ba batisimu ba Kongo n'u Burundi. Ababiligi rero barimo gutanga intwaro zirimo kugera mu Burundi, ndetse zimwe muri izi ntwaro zirimo no kugera mu nyeshyamba za FDLR mu ishyamba ry'ikibira. Muri kano kanya turimo kuvugana rero, reka twerekeze muri Uvira.
Amasasu menshi cyane yumvikanye mu gisagara cya Uvira kuva ku isaha y'isaa yine z'agatondo ku isaha ya Goma ndetse na Bujumbura. Hari amasasu menshi cyane yumvikanye muri Uvira. Amakuru yizewe arimo kongeraho muri kano kanya aremeza ko abazarendo bakozanijeho na FARDC. Abazarendo barasanye na FARDC. FARDC yari irimo kubwira abazarendo ko bagomba kuva muri uyu mujyi wa Uvira. Hashize iminsi ibiri abasirikare ba Kongo n'Abarundi batangiye kuva muri uyu mujyi. Ni nyuma y'aho M23 yavuye muri Uvira maze ikavuga yuko abasirikare ba MONUSCO aribo bagomba gucungera umutekano w'abasivile muri Uvira. Kuri iyi nshuro rero Abanyamerika basabye yuko igisirikare cya Kongo n'Abarundi bagomba kuva muri uyu mujyi wa Uvira maze MONUSCO ikaba ariyo irungika abasirikare muri uriya mujyi. Abazarendo rero ntabwo barimo kubikozwa. FARDC n'Abarundi batangiye kuva muri uyu mujyi. Abazarendo bo baravuga yuko batazava muri uyu mujyi. Bakavuga yuko Abanyamerika ari abagambanyi barimo gukorana na M23. Mu gatondo k'irigenekerezo rya 17 abasirikare ba Kongo basabye abazarendo kuva mu mujyi. Abazarendo rero babyanze. Nibyo rero byateye ukurasana gukomeye. Amasasu menshi cyane yumvikanye muri Uvira. Hari amakuru avuga yuko abasirikare 3 ba Kongo baguye muri uku kurasana, abandi barenga 10 bakomeretse. Amakuru kandi akavuga yuko abazarendo barenga 6 baba baguye muri uku kurasana gukomeye kwabereye mu gisagara cya Uvira.